ubukene bwatanguye mfise imbanyi y'umwana wa mbere niho ibintu byahindutse bimera nabi gose harageze n'igihe bujyanye no kugira ngo umuntu asesuke yambare neza agiye gusenga yabanza gutira impuzu nziza no kugira ngo ushobora kugaburira abana wabanza kugenda ugatarataza muri famiye uti nta kuntu mwomfasha nukuri ubwo buzima nabuciyemo kuba ndi mu gihugu cyo muri Canada n'ubuntu bw'Imana ntabwo uko nari umukire kuko n'abakire barasaba visa bakayibima yego byo n'ubuntu nagiriwe kandi ndabisubiramwo n'ubuntu nagiriwe ni nayo mpamvu navuze nti nzokorera Imana uko nshoboye kose kuko nukuri yambereye umuvyeyi atigeze ampemukira nukuri biragaragara amafaranga ibintu amazu imiduga byose n'ubusa gusa uko biza niko bigenda jewe urugingo rwa Kristo ndi umugira neza ndafasha abantu bakeneye ubufasha mfise fondation itanga ubufasha ku muntu abukeneye hanyuma wema nawe ingingo yiwe muri Kristo nugufasha aba artiste kugira ngo bashobore gushika aho Imana ishaka ko bashika wema bikora nk'umuhamagaro ahagazemwo egome nkuko nanje nkora inuzenya Fondation Esperance ndayikora n'umuhamagaro mpagazemwo egome Fondation Esperance ndori cimpa ntabwo dufise abatera nkunga nkuko abantu baja bavyibaza ego dukoresha amafaranga avuye mu ifuko yacu dukoresha uburyo Imana ibiduhaye rero uje ukanyitura ukavuga uti ndashaka yuko umfasha uburyo buhari ndagufasha budahari ndakubwira nti nukuri wihangane kuri ubu nta buryo mfise hari nabo mporambwira ni murindire ninahembwa akunzi ya Gato TV reka ndabikaze no ngenda bashimire mwebwe mwese mukomeje kudukurikira babirana mu gihugu cyacu cy'u Burundi wa buri media spanda kubwira ngo big up son and don't give up yes iyo ntabwo gukora ikiganiro iminsi yose ndakubwira ngo ntucike intege gucika intege ni intambwe imwe isubiza inyuma iyo usubiye inyuma rero mu bintu wamaze gukora akenshi birangira ubaye umukene abarundi barayamaze ngo n'umukene na nyina ntamukunda gerageza uhatane ibyo wakoreye ubikorere cyane ufise umwete ibisigaye uri kumwe n'Imana irahezagira gendi ngaha murabizi muri kumwe na Mignone de ya Gato TV Mignone du monde murabizi kandi ko iyo ntari jenyine mbari kumwe n'umuyemvite wanje uno munsi twaramubonye ku mbuga zitandukanye aho twagiye kumutegera avuye mu gihugu ca Canada uno munsi rero namuzanye kuri ya Gato TV kugira ngo tuyage byinshi mu byo tutashoboye kuyagira kuri airport reka ndamuha ikaze atidondore karibu cyane yego murakoze ku mazina nitwa Esperance Doricimpa ndi umurundi kazi aba mu gihugu cy'amahanga maze imyaka 23 irenga hanyuma nkaba ndimvukira yino navuki Musigati mugabo amamuko yacu ndi umunyakayanza Kayanza ngo imaze iminsi iri imbere mu bintu byose haba mu muziki ni ukuvuga ngo nimba no mu muziki usanzwe iyo bita izisi cyangwa gospel plutôt secular na gospel twatona umuririmbyi wundi aririmba gospel avuye mu Kayanza muradufise muradufise kabisa reka maze ndaguhikaza ariko kuri ya Gateke yego murakoze yego mwahirije kwidondora abakunzi ba ya Gato TV hari umuntu aca yibaza abonye Esperance avuye mu bihugu byo hanze asa neza nkuko mubibona ariko inyuma yo kugenda hanze mbega Esperance Doricimpa ninde kugira ngo umuntu wese ashobore gusobanukirwa turiko turaganira mu no mwanya yego Esperance Doricimpa nkuko nabivuze ndumuvuga butumwa nkaba ndi n'umuririmbyi w'indirimbo mpimbazamana nkaba ari jewe nyoboye fondation twise Esperance Doricimpa ishingiye canke ihagaze mu ijambo ndetse no mu bikorwa yitwa urukundo hari ikintu mu mwaca yibaza kugira ngo umuntu agire iyo inspiration hari ubuzima aba yarabayemwo canke ugasanga bon ibintu biri mu maraso mugari rundi avuga ati je ndavye ubuzima nabayemwo hari abantu bashaka kuba victime y'ubuzima bivanye n'ivyo baciyemo
mbega iyo fondation yanyu hari ico ifatanye, hari ico ihuriyeko n'ubuzima muba mwarabayeko mu buzima busanzwe? Cane gose nshobora kukubwira yuko bujyanye nta muntu ashobora kumenya ko inzara ijyana atabwiriwe. Yego rero haraho Imana yadukuye naho yadushikanye. Kera ubuzima nabayemwo bwari ubuzima butoroshe, bwari ubuzima umuntu akubitika. Naba ngaha mu Bwiza ku Gicumi, hariho abanzi b'ababanyi, mvuye ku Gicumi nongera mba kujya gatatu. Murumva yuko nimutse cyane, narigeze ko no mu Buyenzi. Ivyo byose yari impamvu y'ubuzima. Wasanga inzu iduze ugaca uba kwimuka, canke ubuzima bwahinduka ugaca urondera iyamake. Na cyane ko bakunda kuvuga ko inzu zizimbutse ziri muri ayo makaritsiye nyene. Ego rero icyatumye rero niyumvira gutanguza iyo fondation nuko nibutse aho Imana yankuye, nibuka ukuntu hari abo naririra nkaganyira bakanyumvira ubusa. Ndavuga nti jewe rero reka nzohore nsangira agakate, mfise nkasangira n'uwaburaniwe nk'uko nari meze. Ego nico cyatumye ntanguza iyo fondation, kandi ndabona Imana iriko irabigenza neza cyane. Imana ishimwe daba kuri ibyo bintu yabakoreye. Ikibazo kica kiza muri je, hari umuntu no munsi ashaka kwereka araca muri ubwo buzima. Je imbere ko dutangura ikiganiro, kuko niyo mwagize iyo fondation ndazi ko mudashikira abantu bose. Hariho nubwo hariho abo mufasha, hariho abandi bataronka ikibafasha. Uko nukuri. Mbega akajambo kamwe mwababwira ni gute? Mwababwira akajambo kayi nk'abantu baba bariko baca muri ubwo buzima bataragira ikintu kibibuka? No kwihangana kuko Imana ntabwo itoranya. Igihe cyawe kigeze iraguha. Basha naho byogenda gute, watanguye uvuga ijambo ryiza cyane, uvuga ngo ntucike intege. Nanje n'iryo jambo mvuze ntucike intege. Ndafise n'indirimbo nasohoye nanditse yitwa Isezerano, irimo iryo jambo ntucike intege kandi ntudendebukirwe. Burya hariho gucika intege no kudendebukirwa. Ego umuntu adendebukirwa iyo yagize ibintu akabona biranze, avuga ati ibi bintu n'ukuri wapi, cyangwa ubundi nawe agacika intege mu gihe abona ibintu biriko birapaswa yabishaka. Ushobora gucika intege, ushobora kudendebukirwa, ukavuga uti nukuri jewe ndabona yuko ibi bintu ntibishoboka. Ego mugabo bwaca mu gitondo ukavuga uti reka ngerageze kandi. Uyo rero yadendebukiwe mugabo ntiyacitse intege, canke yacitse intege. Urumva gucika intege no kudendebukirwa ni ibintu bibiri, iyo bifatanye biba ari bibi gose. Nivyo vya bindi bica bigusubiza inyuma ukaba n'umukene gusumba uko waruri. Yego cyane vraiment. Turabyumvise. Mbega ubwo buzima mwa mwaraciyemo, mwabuciyemo mukiri umukobwa canke byarashitse mumaze kugira urugo, ubwo buzima burabandanya? Kuko hari umuntu avuga ati reka shareka wengira ngo wabiciyemo kiri umukobwa ntuzu iri kumwe n'abana naho ingene bigenda. Ego jewe ubuzima nkiri umukobwa nakuze mu muryango. Papa wanje yari umuganga, ntabwo twarabakire kandi ntabwo twarabakene. Twarashobora kurya tukabona n'amahera yo kujya ku ishuri, nta kindi umwana bakeneye. Ariko ubukene bwatanguye aho maze gushika mu rugo, ndetse maze no ubukene bwatanguye mfise imbanyi y'umwana wa mbere. Niho ibintu byahindutse bimera nabi gose. Harageze n'igihe bujyanye no kugira ngo umuntu asesuke yambare neza agiye gusenga yabanza gutira impuzu nziza. No kugira ngo ushobora kugaburira abana wabanza kugenda ugatarataza muri famiye uti nta kuntu mwomfasha. Nukuri ubwo buzima nabuciyemo, ku buryo iyo umuntu antumbereye naho mba ntafise ico ndamuha, cibure ndamubwira ijambo ry'ihumure kugira ngo yumve yuko mfatanye nawe naho mba ntamufashije. Ego ni ibintu bitaba byoroshe cyane. Mbega ko mwavuze ko mumaze imyaka hafi 23 irenga mu mahanga,
mbega mwage kuronka inzira gute kugira ngo Imana yagiye kubatabara gute ngo bakure muri ico gihe? Nibyo bya bindi twavuga, rindira isezerano wihanganye. Imana yarabikoze, Imana yarabikoze kandi yabikoze mu buryo bw'igitangaza. Ni témoignage ndende cyane, kumbure nzoyifatira umwanya ukwiye urambuye ndayitange. Ariko kuba ndi mu gihugu cyo muri Canada n'ubuntu bw'Imana. Ntabwo uko nari umukire, kuko n'abakire barasaba visa bakayibima. Yego byo n'ubuntu nagiriwe kandi ndabisubiramwo, n'ubuntu nagiriwe. Ni nayo mpamvu navuze nti nzokorera Imana uko nshoboye kose, kuko nukuri yambereye umuvyeyi atigeze ampemukira. Nukuri biragaragara. Yego. Reka je ngenda hangaho nyene mumaze kugenda hanze muri Canada. Hariho ikibazo kica kinza mu mutwe, mbega mwakirijwe mu gikenye ataca kintu kimwe mufite canke mwakirijwe mwaramaze ibintu byaramaze kugenda neza? Kuko igituma mvuze ivyo nuko hari abantu bakizwa bakena, Imana yamara kubaha umugisha kagakiza bakaca bagaheba. Hari abantu nabo nyine bagira ubutunzi hama mu nyuma bwahera bakaca bakizwa bakavuga ati ndiyegeje Imana nta kundi. Mwebwe mwakijijwe ryari? Urumva? Jewe nakijijwe mfise imyaka 9. Nakijijwe mfise imyaka 9. Hanyuma nkura nakuriye mu ishengero. Nakuze nk'abandi bana, nakuriye mu ishengero, nakuze ndi umuririmbyi, hageraho nubaka, ndakora ubukwe, ndubaka, ndavyara. Urumva ubukene nababwiye yuko bwatanguye maze mfise imbanyi y'umwana wa mbere. Mugabo gukizwaho nakijijwe nkiri umwana mutoya, kandi naho navuye muri ubwo bukene Imana iranyibuka. Ntaho nigeze nibagira gukorera Imana, kuko namenye neza yuko source y'imigisha nta handi no ikura atari mu Mana. Nimba Imana iguhaye umugisha ntuyiveko, ahubwo yigumeko kugira ngo ibandanye iproteja niyo migisha yawe, imultiplier nivyo yaguhaye. Yego. Hari abantu no munsi bakibona ibintu baba bibagiye Imana. Mbega wewe ndibaza ko abantu maze kubabona. Ndibaza ko mu kibano maze kubabona. Mbega abantu nabo babwira iki? Ko numva shaka abantu bose bagenda bumvise akajambo kavuye kuri mweke. Nukuri bogaruka ku Mana, kuko nta handi hari ubuhungiro. Amafaranga, ibintu, amazu, imiduga byose n'ubusa gusa. Uko biza niko bigenda. Imana yaguhaye imigisha muri ico gihe niyo ni imigisha igiye uzoja kwanda. Bariza. Ni vyiza yuko rero muri iyo migisha Imana ibiguhaye, ni vyiza kuvyitwaramo neza, cyane cyane ukibuka babandi wasiga hahandi waruri, kubera yuko nabo nyene kumbura Imana yaguhaye umugisha kugira ngo ubabere umuryango wo guhabwa imigisha nabo bice kuri wewe. Rero uciye Ukraine ukayerekana nkaho umenga uri gitangaza, ntaco wasumbije babandi bakiri hahandi. Ya Mana yaguha nishobora kubibuka nabo nyene, kuko muri ino si nuko hari ukuduga rukumanuka. Ni nk'umusozi kumanuka no kuduga. Rero simbona ikintu cyotuma kintandukanya n'ubuntu bw'Imana, simbona icyotuma gitandukanya umwana w'umuntu n'ubuntu bw'Imana. Kuba ari gusamara ni nkaho wowe umwana umukate hako araba kugira ngo umuhe n'ifanta nayo agaca guma asamariye wa mukate. Yamara hari fanta yarije n'akarorero ntanze. Rero Imana iguhaye dukenya ukatwifatamwo nabi, hari igihe dukama cyangwa ugasanga bya bindi yabikuzaniye cyangwa ibanza yabiguheramwe nakubutse. Yego nuko biri. Reka twinjire muri kariyeri yanyu, mutanguye kuririmba. Mbega hagati ya fondation yanyu no kuririmba niki caje mbere? Icaje mbere haje fondation. Fondation niyo yaje mbere kuko igikorwa cyo gufasha abakeneye ubufasha nagitanguye kera gose, nuko gusa ntari bwagishire ku mugaragaro. Ariko ukuririmba bigaragara nkaho ariko natanguye kubera ko ariko kwagiye ku mugaragaro imbere, ariko gugufasha kuvaho mviriye muri kino gihugu Imana ikangirira neza.
ntabwo nigeze nibagira abo nasize inyuma. Nziza cyane. Ndasha nibaza mbega kuririmba ari ingabire mwari mufise kuva kera canke mwashatse kubici hari indirimbo ivuga ngo ubu mu mutima wanje huzuye amashimwe zambura uko mbivuga nkabicisha mu ndirimbo ndirimba amashimwe wandemeye. Amen. Hariho rero nk'umuntu avuga numva nawe uri umuririmbyi mwiza. Ahubwo karibu. Ubunya abantu bose nkoresheje baririmbye ngo ngenda ndabasabye koraba. Tuzoririmba. Ari ikintu cyanibaza mbega izo ndirimbo mwazitanguye kubw'amashimwe menshi mu mwababuze ingene mu bivuga ku buryo mugahita ndabishire mu ndirimbo canke yari impano mwari mufise kuva kera? Ni impano nagize kuva kera nkuko nabivuze nakiriye agakiza mfise imyaka 9 naciye ninjira nico gikorwa ca mbere nakoze naciye ninjira muri chorale ya Sunday School niyo nakuriye ejo bundi niyo nako ndaraba indirimbo zanje sanga indirimbo kenshi ndiko ndaririmba sanga ndiko ndagira ama geste naciye nibuka ya Sunday School twagira twaririmba tugira ama geste twavuga Imana tukaduza amaboko hejuru twavuga ukubabara tukagira gutya rero byarangumye mwo rero ukuririmba nagutanguye kuva kera. Ndetse nibaza indirimbo yanyu mwasohoye ya mbere byari bimeze gute ugiye muri studio kuko urumva kera waririmbira muri Sunday School mugabo cette fois ci uririmba indirimbo zo giti cawe indirimbo ya mbere muri indirimbo ya mbere byari bimeze gute? Indirimbo ya mbere ngiye muri stage cyuvyumva nawe baranyereka ukuntu nushira mantuzenya ama écouteurs bakanyereka ukuntu ibintu byose baragereka n'amasanamu barambwira bati kubita sambla urerekana yuko urabona ngende kiro gishasha barakubwira ati ntudusamarire nukora ivyawe nkaho utatubona. Rero ikintu cyambere kibari cyambere ariko ndashima Imana ko vyagenze neza ndashima Imana ko yazanye abantu beza mu buzima bwanje dukorana igikorwa nk'umu producer wanje sinidoga umu director wanje sinidoga twahavuye tuba ndetse n'inshuti nziza cyane n'abana nkunda n'abana nukuri bamfasha cyane hari n'abandi benshi Imana yagishira mu buzima bwanje bagiye bamfasha muri no rugendo gukuririmba. Abantu baba hariya muri biriya bihugu akenshi baratubwira ko gusohora indirimbo hariya bitoroshe n'ibintu biba bigoye cyane. Mbega mu bw'indirimbo kuko je narabyumvise mugari abantu bashaka kuba gukurikirana ubunyene batumvirije ibyo mwavuze hariya kuri airport. Mbega indirimbo mukunda kuzikorera ngaha cyangwa mukunda kuzikorera hariya mwebwe bigenda gutogira ngo mukore indirimbo biba bimeze gute? Indirimbo jewe indirimbo nasohoye 6 z'ubushize ziri ku ma platforms nazisohoye zose i Burundi. Impamvu nabikoze gutyo nuko nifuje yuko noteza imbere ugwaruka rwacu abana ba hano bafise impano nziza cyane. Hariho umuntu yigeze kumbwira ati iyo ndirimbo Isezerano ntuze mixage yawe wayikoreye muri Canada niwo ubona nayikoreye he ngo muri Canada ntino je nayikoreye ngaho i Bujumbura bisobanura yuko abana bacu barashoboye. Rero navuze ni kubera yuko ibintu by'umuziki bitwara amahera atari make ndavuga nti ayo mahera ko ndayaha umunyamahanga reka ndayatwara iwacu abana bacu natwe tubateze imbere babone yuko tubashigikiye kandi nabonye ari umugisha n'ukuri barabishoboye. Kuvuga ngo hanze birazimvye hanze birazimvye mugabo umuntu acashiramwe amatike yo kuzino sanga ni yandi nyene kandi ino ugasanga umaze ukwezi kose utari kurakora iburaya tuvuga ngo time is money. Urumva utari kurinjiza ukaguma usohora naho nyene n'urundi ruhombo. Rero sinovuga ngo hariya birazimvye kuko ushatse gukorera hariya wobikora ukadepansa presque kimwe nuko wadepanshije hano. Murarimbye indirimbo mbega mugeze mu ndirimbo zingahe uno munsi ubu turiko turavugana? Ubu turiko turavugana mfise indirimbo 6 kuri YouTube. Mugabo uku kwezi kwa 12 mfise indirimbo 2 nzosohora zikurikirana.
iyo umuntu ameze afise iyo determination yo gushigikira abantu numva deja uriko ubunyushigikira aba producteur hari ikindi kintu maca yibaza hari abandi bana baririmba gospel ino usanga batagira ubwo buryo mu kuvuga bati premier nese uburyo na gusohora indirimbo mbega ntababitura kugira ngo mu managing kubera ko duhora tubona hariho umuririmbyi kazi tubona mu gihugu ca Australia Wema yego hariho n'abandi bantu usanga hamwebwe muravye abajene bo mu Burundi cyane ko bavuga ko ibintu bitaba byoroshe cyane muri yumvira kugira ico gikorwa cyo kumanaginga abaririmbyi baririmba indirimbo zo guhimbaza Imana egome nkuko nabivuze reka ndabivuge neza kugira ngo byumvikane abakozi b'Imana canke abana b'Imana tugize umubiri wa Kristo kandi umubiri wa Kristo ugizwe n'ingingo zitandukanye jewe urugingo rwa Kristo ndi umugira neza ndafasha abantu bakeneye ubufasha mfise fondation itanga ubufasha ku muntu abukeneye hanyuma Wema nawe ingingo yiwe muri Kristo nugufasha aba artiste kugira ngo bashobore gushika aho Imana ishaka ko bashika urumva yuko twese tuko dukora igikorwa kimwe jewe mfasha muri ubu buryo uwundi agafasha mu bundi mugabo tugarutse tukabishira hamwe ni gwa rukundo twariko turavuga uravyumva rero nishuye ikibazo cawe hariho abaririmbyi bamaze kunyitura atari bakenya bakambwira bati nukuri muvyeyi mfise indirimbo ikeneye imaze igihe narayisohoye mugabo ntabwo ndabona ukuntu ndayishira mu mashusho mfise uburyo mpora ndabafasha atari umwe atari babiri atari batatu atari bane ni benshi gose nahisemo kutabavugira ku mugaragaro kubera yuko numvise yuko ntayoboye kubikora gutyo ego donc ntiwashizemo kubikora muri we ya management ariko bafasha ariko ndabafasha ku giti ntabwo ari officiel ngo mvuge nti niwo muhamagaro ngomba guhagararamwo urabona Wema bikora nk'umuhamagaro ahagazemwo egome nkuko nanje nkora inuzenya Fondation Esperance ndayikora n'umuhamagaro mpagazemwo egome mugani bisobanura yuko nawe madafasha abakenye nkuko nanje bidasobanura yuko ntafasha abashaka gusohora indirimbo ego nakuvuga ngo mufise imihamagaro mwe dufise imihamagaro byose n'urukundo ego ubu ntaje yibaza rero mbega iyo fondation mufise yo mwagize yo gufasha abantu batishoboye mufasha ari abo musanzwe mufise mwankadira muvuga ati iyi ni n'abantu bacu canke mubikora se ku mwaka kuko hari abantu duhora tubibona bavuga tubikora ku kwezi tubikora mu mezi abiri tuzofasha abantu ejo tuzogenda mu Kayanza ejo tugende mu Bwiza mwebwe mubikora gute muri iyo fondation yanyu twebwe nta gihe tubiha kuko umuntu ntiwitegura ngo araje kukwitura umuntu yaje hariho uburyo turamufasha tutaravye ngo nibihe binaka ntabwo turindiriza umuntu ibihe nshobora kubaha akarorero Fondation Esperance Ndoricimpa ntabwo dufise abaterankunga nkuko abantu baje bavyibaza ego dukoresha amafaranga avuye mu ifuko yacu dukoresha uburyo Imana ibiduhaye rero uje ukanyitura ukavuga uti ndashaka yuko umfasha uburyo buhari ndagufasha budahari ndakubwira nti nukuri wihangane kuri ubu nta buryo mfise hari nabo mporambwira ni murindire ninahembwa egome mugabo akagera rero igihe nk'abana basubiye ku mashuri muri ico gihe rero niho twitegura tukavuga tuti mu kw'icenda tuzokenera amahera menshi kuko abanyeshuri bagiye kuja ku ishuri jewe mpora nitegurira abanyeshuri barenga 100 kubera iki mbanzi nti
tuzokora igikorwa kinaka mfise abana 4 kandi barahejeje amashuri umuherereza ari muri universite ariko iyo amashuri mu kw'icenda mparura nti cibura abana 100 nibo nzorungika ku ishuri urumva yuko ico ni igikorwa umuntu yitegurira nk'igikorwa tuko turategura tuzokorera mu Kayanza ni igikorwa tuko turitegurira tuvuga tuti tuzokora igikorwa ciza mu Kayanza ego nk'ivyo bikorwa nk'ivyo onye turavyitegurira mugabo nta kwezi tubipangira canke iki Imana iduhaye uburyo duca tubikora muca mugenda hari ikantu rero canibaza ni kuri ico nyene mwari muhejeje kuvuga cingene iyo utanguje ibintu nk'ivyo kikaba ari fondation abantu bakayibona ikaja ku mugaragaro akenshi abantu baravuga reka cyane hariya n'imwibaza hariya make cane ko yaba yaronse ngo akavuga ati hariya yige amafaranga mubona bigenda basaga babijana mu bazungu bakaca baha amafaranga normal mu bantu baziko ariko bameze mbega mwebwe nta gihe birabashikira hama bimaze kubashikira mu kumva muracitse intege bavuga ati bya bintu byabura ma fondation nyandayihebe twebwe ntidushobora gucika intege kandi nta nubwo twiteze gucika intege impamvu nuko tuzi uwaduhamagaye kandi ntabwo tubikorera umwana w'umuntu ngo aza duhembe canke ntabwo tubikora kugira ngo umwana w'umuntu aza twitura ineza tubikora kugira ngo tube abarepresenta ba Kristo ni ukuvuga yuko ntabwo nkunda kuvuga ni ntabwo muzobona Imana iza n'amaguru ngo ndaje kuguha umukate Imana izokoresha umuntu ari yiteguye kugira ngo canke yateguye ubwiwe kugira ngo ize kugutabara ego aho nyene ukiraho nyene hariho abantu twabonye muri kumwe abaje kubatara ku kibuga c'indege n'abandi bamusanzwe bikorana bisanzwe kuko ndemeza neza ico n'ikintu ntakekeranya ko umutima wawe ntushobora kuri muri bajya bose cyangwa uri muri je mbega mumenya gute kugira ngo mutore abantu muzokorana mwebwe murabiki mwisunga iki ese naho birashika ugasanga umuntu mwatoye ntababereye mwizigirwa nkuko mwari mu mwizeye ikintu no kubwira nuko nta muntu numwe twatoye muri bariya numwe n'abagenzi twagiye tuganira kubera yuko jewe mba mu mahanga hanyuma ndavugana n'abagenzi mubona gute tukoze gutya bati nukuri ni vyiza kandi kenshi iyo nje Burundi twaragenda ku bitaro tukagenda ku maprizo tukabikora mu ibanga ata muntu numwe abizi nuko tutari bwabishire ku mugaragaro nibo bamfasha bagatekera kora ibintu bitangaje hari nabo twaganira bakavuga bati nukuri nta buryo dufise hari umubanyi nakamerewe nabi abana rifise uburyo nari kumuha bisobanura yuko igikorwa ca Fondation Esperance Ndoricimpa hari abafise uburyo n'abatabufise mugabo bafise umutima w'urukundo rero hari ivyo jewe ntashobora gukora ariko ujye ubonye ari umumambre abikora kandi akabikora neza rero abamambre ba Fondation Esperance Ndoricimpa novuga yuko ari Imana yabadutoreye irabazana turahura hari abamambre dufise Nyanzarake ntabo twarondeye baraturondeye bati turashaka gukorana jewe nta nubwo mva Nyanzarake baraturondeye baravye ibikorwa dukora baravuga bati natwe dushaka kubikora kuko niwo muhamagaro dufise mugabo uburyo ni buke ntinimuze dukore hari n'abarundi bari Malawi nabo nyene bariko baransaba yuko bashaka yuko bobikora bati turashaka yuko tubikora tube umwe muri mwebwe mugabo turi ino nta kibazo dukore hari n'abandi bari mu Kayanza nabo nyene bari biyunganganije ubunya bageze ku 11 nabo nyene bashaka yuko dukorana urumva abanyarukundo nkuko dusanzwe tubimenyereye abarundi tugira urukundo kandi murabizi mugabo uburyo nibwo bubari bukenya rero ufise uburyo n'utabufise jewe mfise uburyo ndakazana umwanya dukora ikintu kizima uko niko abamambre ba Fondation bagenda bagwira n'ubu nyari abanyandikira bati shiramwo nuwera bishaka tukabikora kandi baravyitangira n'abantu nkunda cyane baravyitangira barabikunze babikorana umutima ukunze kandi unezerewe hari ikintu kimwe cyanibaza mwebwe ntimuba mu gihugu ca Canada yego
y'ibintu je ikintu maze kubona nuko haba mu vy'Imana kuko ivy'Imana byo nivyo bigwanywa cane nta munsi muribaza ko hari abantu babizamo kubera bibaza ko hoba hari inyungu zabo pazo gufasha barya abantu nta munsi birabashika ngo mu vyiyumve cyane nta munsi murabibona iyo ngeso muyibonane ku muntu kuko urumva hari abantu bafite umutima yo gufasha bari hanze bacitse intege ko rero baribaza ko bazokorana basanze ari indyarya gusa urumva muntu zenya muri Fondation Esperance ugiye kwinjira kuko bancako ugiye kwinjira ndafata umwanya nkamuhamagara tukaganira nkamwiganira twebwe Fondation yacu turabanyarukundo twebwe Fondation yacu nta baterankunga dufise ngo tuzohembwa oyaye kuko nanje hari igihe niyima kugira ngo mfashe mwene data nkamusobanurira kandi koko kuko atari jewe mba namurondeye aravuga ati nukuri jewe naravyishimiye narakunze ukuntu mukorera Imana nanje ndashaka kuba umwe muri mwebwe rero muri Fondation nta numwe araza akavuga ati nuko bimeza agaca agenda nta numwe kandi baritanga pe baritanga nko nshobora kuvuga ubushize twari dufise igikorwa inyanzarake cyo gutanga amakaye no gutanga imitahe ku bapfakazi ni ukuvuga agatahe gatonya kugira ngo batangure akantu gatonya urumva inyanzarake dufise y'abamamba cyagiye gutangaza abanyabujumbura bace bavuga bati natwe turashaka kwifatanya n'abanyanzarake ikintu nababwiye nti bije ni ntonya ndabarihira are muri rihira ruturu bahagurukiye rimwe bose urumva yuko bashizemwe amahera yabo kandi sibwo bwa mbere babikoze bakunda kwitanga hari n'ikindi gihe mvuga nti ufise uburyo kubera yuko twese turabanyarukundo ntabwo tukumiriwe ngo mpaka ngo utange ibihumbi 100 oyaye nababwiye tugiye gutanga gufasha umukene hanaka rero n'ufise igikombe cyo kunyweramwe amazi nakizane baritanze uyo muntu twese twaratangaye hari numwe muri bo yari umupfakazi yarafise amaveste meza cyane umugabo yasize yaragiye yaha uyo mupapa urumva yuko ari ibintu byiza gose ibintu byiza cyane bwo imbere ko turangiza muvuze ko mumaye mu gihugu ca Canada imyaka 23 irenga yego umuntu aca yibaza ko umengo hanze niho ubuzima busa nk'ubu hose ubuzima n'ubuzima ariko mu gihugu ho urumva ndiko ndavuga hanze cyane ko biratuma sico kimwe nko ngaha nta bantu bari hiyo hanze bafise umutima nk'uwo w'inyabarundi bene novuga ngo bafise mwe ngaha mu gihugu hariya muri Canada nta bantu muraronka bavuga ati mbebwe ibintu ukorera mu gihugu n'ibiki natwe twereka inzira ngo tuje gufasha abana b'igihugu egome hariho babiri dukorana yego umwe n'umuzungukazi yarigeze kumbwira ati shati ibi bintu ukora ni byiza vraiment reka ndaguha $100 ugende nanje untangira urumva uyo n'umuzungu w'umunyamahanga yampaye $100 nawe nyene urumva yuko yabishimye kandi ari hariya egome ari umuntu ajya akavuga ati ndashaka gufasha nta ngorane arahawe ikaze nta ngorane pe na hano mpora ndababwira nti nimufashanye uko mushoboye kose kuko impera yacu irateguwe mu ijuru cyane bwo madame Esperance kandi ndabashimiye cyane nibaze ko bon je avant ko ndabasezera nashaka kumva no tumira abantu bose bumva base umutima w'urukundo umutima wo gutanga si utuma mu gihugu byo hanze kuko mva hanze utanze $100 n'amaheta ari make y'amaronzi ashobora gufasha abantu benshi rero mugira umutima nk'uwiwe mushigikirenge mutera abantu baba bafise bavuga ati ni bya Fondation Esperance ndarici ngo ni wari karabikora ku izina giye mugabo nimba uzi ko kurafasha n'umutima mwiza cyane reka ndabashimira egome murakoze gose kuntumira no kumeka iganira Imana ibampera imigisha amen egome akajambo kanyuma nobwira bariko baradukurikirana akajambo kanyuma
nobwira bariko barankurikirana cane cane abari mu mahanga wovuze idolari 100 jewe reka mvuga idolari 10 idolari 10 jewe ndi ngaha mu Burundi idolari 10 ubunye n'ibihumbi 7,500 siko yego ibihumbi 7,500 n'amafaranga ashobora kubeshaho umuryango uwo munsi bakarya bakaryama urumva yuko ari ikintu ciza gose ikintu ciza vraiment kandi ugufasha ntibirinda ngo mpaka utanga amahera menshi ugufasha ntibirinda ngo mpaka ufashe uwiwanyuzi nkunda kubwira abantu ndababwira nti hari itegeko twahawe ryo gufasha imiryango yacu hakabaho n'urukundo ariryo tegeko rya mbere Imana yaduhaye ryo gufasha ndetse n'abo tutazi nukuvuga gufasha umuntu utiteze ngo azogaruka kubwire ngo reka nanje ndaguhe yego nigo rukundo ndiko ndavuga gwa agape rero ni mwitange abari hanze muze mufasha abantu biwacu aho mwavuye mu bibuke hari abanyeshuri bafise ubwenge bwinshi muga batagira uburyo bwo kuja ku ishuri ivyo dolari 10 dola amaero 10 ashobora kubafasha simvuze ngo muce kuri Fondation Esperance mushobora no guca no kumubanyi uti bite umwana agiye ku ishuri reka ndakurungikira amahera ya minervare naho yoba ari rimwe rirakwiye kuko nukuri turakeneye gufashanya nk'uko ijambo ry'Imana ribidutegeka dukundane nk'uko Kristo yadukunze n'abari Burundi gutanga ntibirinda ngo mpaka ugira amahera menshi ushobora gufasha umubanyi wawe ukamuvomera n'amazi ushobora kugenda kumufasha bari ruguru ushobora kugenda ukamufasha no ku kivi ukamufasha kubagara naho nyene no gufasha biratandukanye icyo ari cyo cyose wokorera mwene so canke umubanyi ciza kiba ari ciza gose kandi n'Imana ireke guhera ko imigisha Imana ibampera imigisha amen hariho abantu baca bavuga ati none ko ataduhaye contact mbega hariho contact bashobora kubaca guca ko mushobora kuba mukoresha mu kazi canke turaja kwishira mu kiganiro nta kibazo jewe nkunda cyane kuba ndi ku mbuga ya Facebook Facebook yanje wanditse Ndorichimpa Esperance ukanyandikira kuri Messenger ndakwishura nta kwishuye naho uca wandika kuri commentaire nca ndabibona kenshi nkunda kusoma kuri commentaire hari unyandikira kuri Messenger yabona sinayishuye agaca nyandikira kuri commentaire akambwira ati wowe narakurondeye sinakubonye nca ngenda nca nkoresha izina ryiwe nkagenda nkaraba ubundi tukaganira ntamuhamagaye turaganira nkamwumviriza canke tukaganira nkamutera intege ibintu mwene ivyo rero Facebook yanje ni Ndorichimpa Esperance YouTube yanje ni Esperance Ndorichimpa ahantu hose ni Esperance Ndorichimpa Imana ibampera imigisha yego murakoze cyane yego murakoze yego